Mwumviriza ikiganiro Yesu n'inyishu, ikiganiro cy'urwaruka mutegurirwa n'ishyirahamwe Transworld Radio mu Burundi. Rwaruka, misore namwe nkumi, mwumviriza iki kiganiro muzokwibonera ko Yesu ari inyishu mu bibazo byanyu byose. Inshuti mugenzi mukunzi washimye guteramana natwe kuri no munsi, rwaruka musore nkumi, ndaguhaye mwiriwe ndakwifuriza amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo. Ndaguhaye kaze mu kiganiro Yesu n'inyishu sanzwe utegurirwa n'ishyirahamwe Transworld Radio mu Burundi, ugitunganirijwe na Samuel Nsabimbona. No munsi hano muri studio turahafise umutumire yaje kugira ngo adufashe kugira ngo turemeshe kino kiganiro. Nagomba ndamuhe kaze, ncenda namuramutsa. Amahoro neza? Amahoro mukozi w'Imana. Mwoba mwitwa bande, muvuye he? Je nitwa Kicurugo Pascal, nkaba nsengera mu Gihosha kuri Iglesia ya Fekabo. Kicurugo Pascal asengera mu ishengero rya Fekabo mu Gihosha. Si rya mbere Pascal uza hano mu kiganiro cacu ca Yesu n'inyishu. Mbega woba wibuka igihe waherukira ngaha? Kubera ati igihe kinini sinibuka itariki, ariko ndibuka ko ari ubwa kabiri nje hano. Wewe waje uvuga yuko Yesu yakubereye inyishu, wotwibutsa ivyo yakubereyemo inyishu? Yego murakoze. Byambereyemo inyishu, jewe mu buto bwanje nkumbura manje abwira abantu ubu ndi umupapa ndubatse, nubwo naze kuremesha ikiganiro cy'urwaruka, ntabafise abana 5. Rero mu buto bwanje ibyo shimamwo ko Yesu yambereye inyishu nuko nagize ikibazo cyo n'icy'umusore wese ashaka kugira mu buto bwiwe, gusanga dushaka kugeragezwa n'abigeme cyangwa abapfasa naho tuba tubaye. Hanyuma by'ukuri iyo ntambara kugira ngo umuntu ashobore kuyirwana, kugira ngo ayineshe, nuko wegera Yesu Kristo akagufasha kugira ngo ushobore kuva mu iyo ntambara. Mbega wadutomorera vyagenze gute? Wahuye n'intambara zimeze gute? Intambara twahuye nayo ni intambara ijanye no kwipfuzanya, kuko abo tugenda tukorana ibikorwa hirya no hino usanga harimwo no kwiyumvira kujya agushikira akakubwira ati je ndagukeneye. By'ukuri si ibintu byoroshe uri umusore kugira ngo wihanganire icyo kibazo. Uwo yagukenera mu biki? Kwari kugira mushike he? Yandondera kugira ngo dushobore gukora imibonano mpuzabitsina. Hamaje ntona yuko iwanje biteye isoni n'umuntu amaze gutahura ijambo ry'Imana. Hanyuma aragerageza kungobera akaguma nyegereza, n'ukuri ndabona ko bitoroshe. Narifise nk'imyaka 15, nawe yari umuntu afise imyaka 20, urumva ko yarandengeye gose. Yego. We warukira umusore nawe yari inkumi? Jewe nari nkiri umusore, ariko yamaze gutohoza amakuru akwiye, yari bajya bahukana, yarasubiye iwabo, amarisha duhurira ku kazi aho dukora. None wafashijwe n'iki kugira ngo ushobore kuva muri ivyo vyara vy'uwo mukenyezi? Byari byoroshye kuko naje iyo umuntu agati ndagukunda nawe uramukunda. By'ukuri naramukunda, ndabona ko amba hafi, ibyo nkeneye kukazera bifasha byose. Mugabo hageze aho hantu ntabona ko no bangiye gukomereka, ntiyumvira ati ni mama naje ndi umusore, nta nizo ndubaka, none twakora ibyo bintu ntava ndamutera indano cangira gute. Bituma rero ngira koba ko kubivamo. Wabivuyemwe gute? Waciye ugira iki? Mu kubivamo ubundi je nasanzwe nkora akazi ko mu nzu, twarakorana, burya nafashe ingingo yo guhindura akazi nza guhiga ahandi kubera icyo kibazo cyonyine. Noneho ntiwahomvye ko waciye utakazi kandi ariko kare kakubeshejeho? Oya, Yesu n'inyishu nuko tubivuga, ntiyemera ko abayo bamaramara. Imana yarafashije nsanduka akazi keza, ari nako kampaye n'uburyo hama ndategura mariage ndubaka urwanje. Yego. Wakuyemwo ikigo kihe ku muntu ahunze icyaha? Nasanze ari inyishu nziza. Ni ukuvuga iyo umuntu ahungiye mu Mana nta buhombe burimo, aronka umugisha. Hanyuma umugisha w'Imana nawe ugikurikira, twarabandanije turagira urugo rwiza.
turaronka abana kugeza naho uyu munsi shima kuko ndi muri Yesu. Mugari ikibazo mfise nuko mbona mu gwaruka n'ubu ico kibazo jewe nkumbure narenganye harabo gikubita hasi. Ari naco gituma twaje hano kugira ngo dufashanye n'abakurikirana iki kiganiro ndazi kari benshi. Imana ibafashe kugira ngo nabo bagwane banesha. Mbega nyene umaze gushikiriza intahe yawe abantu barakurondeye, hari ico bakubariye coba carabafashije muri ico kiganiro cyawe? Abandondeye ni benshi cyane, sinaje kuzana urutonde, ariko icyatumye saba kugaruka nuko nabonye ko benshi bagikunze. Abakiri bato, imisore, inkumi barampamagaye ku bwishi, abandi barandika message. Nukuri cyarabafashije. Ariko igitangaje nuko mu bagikurikiranye dusanga harimo abantu by'ukuri bagikekeranye. Kuba ari ntumuntu usenga uzaga kizi cyari cyo, ugasanga urimo urasamara mu bantu batarakizwa, mukagendana nabo cyangwa mugakorana ibikorwa kugeza yaho ushaka gutakaza ukwizera. Kuko mu bibazo barambaza ngo cyane cyane abigeme, twebwe twakunze ikiganiro cyanyu, twashaka mudufashe, dukundanye n'abasore, urumva umwe wese avuga ku giti cyiwe ko nahamagarwa mu buryo butandukanye, nkundanye n'umusore adakijijwe, nasaba ko bosengera kugira ngo akizwe. Jewe rero iyo amaze kumbwira uko nca numva ko yamaze kuzimira, ndaheza ntamubwira nti wamugemewe uri muri Yesu, reka gusamara, egera Bibiliya, usome Bibiliya, hama Yesu azokugwanirira, azogucagurira umufasha abereye. Kuko umusore niwipfuza yuko wowe ubanza kumukunda akiri mu gwagwa, akinwa itabi, ukibaza ko uzomukura muri ibyo arimo, usama uzasanga ari we yagukuye mu gakiza. Rero nacyo gituma benshi je ndabwira nti nimureke kusamara kw'ijambo ry'Imana. Wewe nyambura umukiriso, korera Imana, hamuyisabe ikuronderere umufasha nawe akijijwe. Kuko biragaragara ko benshi sinzi ko babona mu rushengero baba barimo atabasore barimo, ariko ndazi yuko muri Yesu abasore barimo kandi b'icyubahiro. Reka kuraba imyaka ufise, imyaka umaze uri mu gakiza ngo uhave wihebura, hamusamazwe n'abajya baza kuwa Mungu bazanye no kuraba inkumi. Banza urabe kwizera kwiwe, urabe by'ukuri ko ari umuntu afise ijambo aze gufashisha. Kuko niba muza ko atagakiza afise no mu rugo ntibizogenda neza. Rero imbere yo kurondera umugore mvuga ntibanze urondere Yesu, hamaze kubera inyishu muri byose. Umwigeme yari mu Rumonge, sindamuvuga izina, naramubaje ati none wewe uri umunyeshuri cyangwa uri umudamu? Arambwira ati genda umwigeme ariko niga mu mwaka w'10. Nukuri byarambabaje kubona ntumuntu ashobora kuba ari mu bumenyi amaze gutera intambwe mu ishuri, azi gusoma yosoma Bibiliya neza kumva inyishu, hanyuma akazimira. Kuko umaze kwemera ko mugendana n'umuntu atagakiza afise, ba wazimiye. Nabandi nkebura nabigeme dufise mu gakiza. Kuko je mbwa ati dufise mvuzi wacu mbamuzi n'ahandi. Bajya bigeme bari mu makorali, bafise ibikorwa mu mashengero, bajya bafise igikorwa kidasanzwe, bateza kubura umuri rw'imisore ibari imbere. Ntufise n'igikorwa cya protokole, nukuvuga afise igikorwa cyo kwakira abashitsi. Muri icyo gikorwa cyiwe ashaka kukironkamwo umufasha, umugabo, kuko yamwakiranye n'upfasoni akamureka aho yicara. Ntacyambwira ntakebura bajya bigeme nkubura afise igikorwa cyo gusereva abakozi b'Imana, amazi, cyangwa kubatwaza igitabo baze kugabura ijambo. Harabo dusanga bafise inyifato itabereye. Naho nyene ndahakeburira no kubarongoye n'ibikorwa runaka baze barakebura. Kuko mu gihe umuntu agiye gusereva umukozi w'Imana atikwijije, muri rusange abarimo arateza ikeyi ubukiriso no mw'isengero. Wavuzemwo umwigeme yari mu mashure yisumbuye mu mwaka w'10, uti yari afise ibimusamaje, yakubwiye ko ariko asamazwa n'iki? We kubyita ibisamaje bwawe ntiyagira ati ndafise ikintu ciza? Igituma tubyita ibisamaza, urabona iyo umuntu amaze kukubwira ati je ndagukunda, agerageza kwiyegereza mu buryo bwose bushoboka. Ariko rero ikibazo iyo umusore amaze gukunda umwigeme, hanini abashaka kumujana mu nzira y'ubusambanyi. Ari nacyo gituma dushimikira kw'icyo cyiyumviro ko twogwanya ubusambanyi mu gwaruka gwemera Imana. Hari igihe uwo mwigeme avuga ati oya uwo n'uri karandesha. Mbega umwana wo mu mwaka w'10 ari karareshwa ko wamwamiye, ubwo ntiwari kuramwononera akazoza? Oya, honyine jewe n'abagira abakopinaje bakiri ku mashuri sinavyemera.
ikiza nuko ubanza kwiga ugaheza hamuhejeje ukabona kugira uwo mutwaro wo kurondera uwo muzubakana kuko niwagira ibintu bibiri bidasa hariho kimwe cyo kibura intumbero ushaka gucubura umwanya wo kwiga kubera umwanya wawuhaye wa muhungu ariko niwafata inyigatireka manze mpeze amashuri uzofata ingingo nziza hama niwarangiza uca usenga Imana ati Mana ndahejeje nyamba usaba akazi nyamba uhera ku mugore cyangwa ku mugabo bivana n'icyo wumva ushaka Imana itangura gukora muri wewe mugabo ntutera imigeri ibiri ku gihe kimwe yego kuko imigeri ibiri ntitereka abarundi bari bamaze ngo inzira zibizana niyifyise umunyeshuri je ndamuhanura nabanje yigaheze amashuri na cyane cyane ntaba bo bava mu ntara za ruguru gasanga ino baribako baripangiye reka kwemera imigenderanire n'imisore kuko ikibazo nyamukuru gihari umusore iyo yipangiye inkumi yipangiye mukamara kugira ubugenzi aza gusaba kuza kumuramutsa muhira niwe aza kumuramutsa azokwakira n'umugenzi wiwe intumbero abafise hari igihe aba yipfuza ko uyimushikirako nyamba yipfuza ko umusanga uwo munsi azokugobera nkumbure kubera nawe rwa rukundo wamuhaye usange wabikoze ariko kuko kubikora mvuga ntuzobuhombye kuko uzoba wikuye mu Mana iyo wikuye mu Mana nta mugisha ugira twe dusaba ati abamenye Imana cyane cyane bagume muri iyo nzira kuko kumenya Imana ni nyishu ya byose Imana iratanga abakenyezi bubaha Imana ntukitanga abagabo bubaha Imana niwacikiza niwemera kucikira uri umwigeme uzobutakaje ubuntu bwawe mu muryango urabakweka agaciro urabatesheje rya jambo ry'umuryango kubera ugiye utabasezeye bazi kuri kwishuri mugabo bumvise waragiye twebwe barakora no kutwikora ko mikaritiye kuko bazi ko dukunda kuremesha ibiganiro ntibi bamwe bagira ubuntu tugahurura baradusaba ifashanyo tukabahanura tukabereka yuko imvonyamukuru yabo baje kwiga jefasha abanyeshuri cyane cyane ko nibo mbona batwagwa n'ibihe bya kino gihe batwagwa n'isi muri kino gihe ngo bagiye gusohoka ngo bagiye kuryoherwa muri vakase ntibagiye rero n'aba bagenzi banje bakora akazi ko mu nzu bajya bafite intambara idasanzwe kuko basigarana mu rupangu ari umuhungu n'umukobwa hari aho usanga atana abana batoya bahasigaye gace usanga rero cya kibazo cyo gukundana nicyo kije imbere bakibagira n'akazi gushika naho bamwe bibagira n'ibyo bari bashinzwe bakaza gukora akazi bacerewe bakabikora huti bakabikora nabi kubera basamaye rero turasaba yuko yaba umusore yaba inkumi bubaha Imana kandi mu bubaha Imana tubasaba ko batagendana n'abatarubaha Imana kuko turavye umuvuduko Satani akoresha n'isi ikoresha dusanga wihuta kuburyo nibasamara bazasanga by'ukuri baguye akayombekera abantu bohava bavyumva ukutariko ukamenga uri kuravuga yuko umuntu yubaha Imana cyangwa umuntu akijijwe atabucuti atamigenderanire yosubira kugirirana nabo twita abatubaha Imana kandi mu ngo ugasanga abo bantu bose barashobora kuhaba none ugomba kuvuga iki abubaha Imana bace bata imiryango kuko itubaha Imana abari mu mashure bace bava mu mashure canke hariho intumbero mugomba gushikiriza intumbero yari kuba nziza ahubwo wewe ari bufashe intumbero kumwumvisa agakiza ukamuhindura sinase ko mugendana sinase ko mukorana no guhana karorero n'umushoferi ashaka kuba ari umukizwa akafise patro atwara adakijijwe ubu murimo wiwe nukamuhindura buhoro buhoro kuko burya kuganiriza umushefa wawe ntibyoroshe cyangwa ugutwara ku kazi mugabo ni wasenga ikiganiro mujyana cya misi yose ntimuje muri bya bindi abisi bakunda je nicyo mvuga wewe ukorana n'umuntu adakijijwe raba ingene umwinziza mugakiza ntugume gusanga ngo mukizwa bakubonye mugo utahindura ingendo dusaba ko duhindura ingendo mu bapagani na cyane cyane agakiza kabonekere ku bikorwa dukora ku majambo tuvuga aho twirirwa aho dukorera kuko mbuze ngo heba bamwe bataramenya Imana nabambuze nabi kuko ushaka kufisa umuvyeyi atarakizwa ushaka kufisa umwana wanya atarakizwa ntugomba kumuheba ahubwo wowe uvuga ati ndashima Imana ko Imana yampaye gutahura ubuzima bw'isi n'ubuzima bw'ijuru kuko uwo muntu muri kumwe ni wamwinjiza mu nzira imujana mu ijuru azokenguruka nawe nyamburi ku kazi ushaka kumubwira akabinebagura mugabo nawe mubwira akabona by'ukuri kuba mushize mu jambo ry'Imana hari n'igihe azokongera igarade ku kazi biturutse kuri icyo cyiyumviro ndabona akarorero kari muri Bibiliya n'uyu musore Yosefu murazi ko ari umugurano kandi yari yagiye gukora akazi ko mu nzu Imana yamutera iteka imuha umupatro bahuza kubera afise icyubahiro cy'Imana ndagusaba ngo basomere mu itanguriro 3:9
ku murongo wa 6 gushika 15. yegurira Yosefu ibyo yari afise byose, ntiyagira ikindi yibaza atari vyarya gusa. Kandi Yosefu yari mwiza w'umunyakaranga. Hanyuma y'ivyo inabuja agomwa Yosefu aramubwira ati ngo turyamane, maze ariyankira yishura inabuja ati rega databuja ntaco yibaza ku vyo ngaba mu rugo, mbere yanje yeje ivyo afise byose, nta wundi uta muri uru rugo, kandi ntaco yisigarije ngo akinyime atari wewe, kuko uri umugore wiwe. None noshobora nte gukora icaha kingana gityo ngacumura ku Mana? Akama bibwira Yosefu ko bukeye, nawe ntamwumvire ngo aryamane nawe canke ngo agumane nawe. Umusuri izina yinjira mu nzu gukora igikorwa ciwe, atabandi bagabo bo muri urwo rugo bari mu nzu. Uwo mugore asumira impuzu yiwe aramubwira ati ngo turyamane, amutana impuzu yiwe arahunga arasohoka. Maze abonye ko amutanye impuzu yiwe agahunga agasohoka, atabaza abagabo b'abanyarugo arababarira ati heraba yatuzaniye umuheburayo wo kudukengera, yaje yondi ngo aryamane nanje, ndaheza ndatabaza n'ijwi rirenga. Maze abonye nshize ijwi hejuru ntabaje, antana impuzu yiwe arahunga arasohoka. None ugomba kuvugi kufatiye kuri uyu Yosefu? Aho nagombye kugaruka ku bushobozi Yosefu yari afise mu kwizera Imana, kuko urumva ko ari ikibazo gikomeye. Udafise Imana muri wewe kugira ngo kirengane biragoye. Uyu munsi turavye abakora ubuzi butandukanye hariho hose, ushobora kugomwa no gukoresha. Agusabye ko mugira umibonano, abo uyu munsi umenga babibonamo amahigo. Igituma mvuga atabo uyu munsi nuko mbona iyo ndimo ndaraba abantu nyene bigenza, ukwizera n'ukuri ntigufise ishimikiro ntabakera tubona muri Bibiliya. Kuko kuba yarashoboye kwiruka ni Imana yamugwaniriye. Ari nacyo gituma mbwira n'abandi ubonye ikigeragezo ntico iruka. Kuko uwo musore azoshaka ko mukora imibonano mpuzabitsina ntazoba gukunda. Kuko icyambere cyo twe twubatse turazi neza ko urukundo rw'umugabo n'umugore rufatiye kubwo buzima. Mu gihe rero ni wemera ko ukoresha ibyaha, ubwa mbere hoho azabona kumenga n'abandi urabemerera, bizovamo kuguheba, nataguheba naho muzobana atagukunda kuko yabonye katabutwari ufise mu bwigeme bwawe. Murumva yuko Yosefu yatanze akarorero keza ku basore. Rero mvuga nti ku misore n'inkumi nibige ubu butwari bwa Yosefu. Kuko muri Bibiliya ni winjira neza ukayisoma, wewe wa musore wewe wa nkumiwe, uzosanga hari benshi banesheje. Uzosanga hari benshi Imana kore bitangaza bakava mu ntambara y'icyaha. Tugarutse rero ku ngaruka y'icyaha, iyo igiyemwo hariho gutwara inda, wa musore akakwihakana, ntuje iwanyu nawe nta kintu ufise, utangura kwiyumvira mbega ndayikorore, mbega ntumwana. Ibyo bibazo nakunze guhura nabyo. Ntasanga bigeme babateye inda ntibafise iyo baje, bakagaruka ati tubafashe. Ku by'ukuri n'umuntu amaze gutwara inda biragoye kumufasha, kuko utari leta utari pamu kugira ngo umufashishe. Yego rero muriko murakebura ugwaruka kugira ngo yaba umusore yaba umwigeme, kandi nawe nivyo vyagushikiye, apfume yemera guheba ivyo yokwita inyungu, mugabo agumane imigenderanire myiza n'Imana yiwe. Cyane cyane ntakarorero no guha no ku banyeshuri bijya bita ngo no kwidirebera cyangwa guca amanota batakoreye. Ntumwigisha byo kwiyubahuka kugira ngo atanga amanota bakoze icyaha, kuko kubatarakiza bagabo ntibakita icyaha, je ndakita icyaha kuko nkijijwe. Mu ncamake yamaze gutakaranga kubwigisha, bo bavuga bati n'ugwenge ariko atariko rubajana mu nzira mbi. None uwo munyeshuri niyemera kwimuka kuko akoze amarorego, ubwa mbere mu bumenyi ntacyajanye, mu kibano ntacyacyambariye. Twe dushimikira ku mico y'ikirundi yo kugumya ubuntu no ku muco wo kuguma mu Mana, kuko niwaguma mu Mana uzobura umuhigo. Umugabo niyaza kugufiyasa agasanga n'ukuri uracyakwije, uri umwigeme agasanga uracyari umwigeme by'ukuri, uzohabonera umugisha zo gukunda nawe utangare. Yego uwo ni uwo mugisha uri kurifuriza ugwaruka. Kandi mu kiganiro cyacu cya Yesu n'inyishu tugomba yuko ugwaruka rugumana iryo teka, kugira ngo rero ugwaruka rushobozwe kunesha. Murubwira ngo rufashwe n'iki canke gwirinde iki? Ikintu nyamukuru rwofashwa no gusoma Bibiliya, rugafashwa n'abarukurira mu ijambo ry'Imana. Kuko niwasabwira umugenzi ngo nuko ari umumama akuze atamana afise azokubita hasi. Rero yofashwa no gusoma Bibiliya, agafasha no gusaba impanuro abamukurira mu by'Imana.
hanyuma bakirinda ibyo byose babona ko bibasamaza. Ku baciye ubwenge hariho ubuhinga bwa none, sagaseseshwa rumuri, biraboneka yuko amatelefone ya kino gihe harimwo ibintu bidakenewe, cyangwa amateleviziyo hariho amasede adakenewe. Rero ikintangaza je ndakunda gusoma urusaku mu nkuru hirya no hino, ugasanga abantu bitwa abakirisu barafise ibyo bintu. Jewe sinihanganira kubabwira ati muriko murafata inzira itariyo. Twe dusabe ko birinda ibyo byose bibajana mu busamazi bw'isi, kuko niwemera kusamarira mu isi uzobutakayo. Hama mu bampamagaye hariho umupfasoni mu Kayanza, nawe yasabye ambwira ngo ndubatse ari mu rugo iwanje ntibimeze neza, ndashaka usengere kugira ngo ngire amahoro n'umugabo. Aho naho sinikagukebura kububatse, kuko tuva mu gwaruka tuja mu bakuze. Niba buri umupfasoni ukafise urugo ubona ko by'ukuri hari cyo uhagije, banza wowe nyene uce bugufi usenga Imana. Kuko hari ibyo namaje ku telefone ashaka kuvugira nga mugabo we ca bugufi usenga Imana, uyereke icyo kibazo ufise, nyamba umugabo aguturubika, nyamba atagukunda, wewe nyene Imana iraguha ubwiza buri muri Bibiliya bw'ingene urugo rutungana. Hama ikindi namajije n'igiki ingene uba warose urwo rugo, kuko biri kumena bimwe navuga kare. Urukundo kugira ngo rugire inguvu rukomere biva mu ntango, muri kujya gufiyaswa, kuko keshi hari ibyo twita ngo no kwigana cyangwe kwiga umuntu. Kera abarundi baraba ko umuntu azi kurima, bakaraba ko azi gukubura, mu bize naho bakaraba ko umuntu afise akazi, ariko ibyo sibyo biza kuba ku rugo. Kandi tugiye kuraba intambamye hari no munsi mu ngo uko zubakwa niko zisambuka, kubera ijambo ry'Imana umenga ntibariho ikibanza. Yego rero uti ijambo ry'Imana nigo rufatiro rw'ubuzima, haba ku musore, haba ku nkumi, haba mbere no mu muryango. Ijambo ry'Imana rigira ikibanza ca mbere, hanyuma umuntu ahanuze abamukurira mu by'Imana. Ariko kandi numvise ushiramwe no gusenga. Mbega gusenga hari cyo gufasha mu buzima bwo kubaha Imana? Gose ko gusenga ni intsinzi. Ni ntakujya ku kazi umuntu atonze ipera aza gusinya mu gitabo. Mu gihe rero wowe uri umuntu uzi ko ubaha Imana, nta gikorwa na kimwe ufite uburenganzira gukora udasenze. Nyamba ugiye ku kazi, nyamba ugiye ku ishuri urasenga, nyamba ufise umwana muto mwigise gusenga, niba ugiye kurondera ugenda usenze, kuko icyo muhura ntacyuzi. Rero iyo usenze uranesherezwa, ugatsindanishirizwa mu byo utazi, kuko burya Satani atega imitego myinshi. Iyo uri mu nzu ntuzi biri hanze, mbere yuko usohoka genda usenze, kuko Yesu nawe nyene bwiwe ku musaraba yaravuze ati ntibyoroshe. Yari bishoka ariko bivamo, mwako yarazi intumbero yo kurondera umwana w'umuntu, yaremeye arayigumako naho itari yoroshe. Adusaba rero gusenga, hama aravuga ijambo ryiza, ndabasigiye amahoro yanje. Ikibabaje uyu munsi nuko benshi batayakira. Amahoro ava kuri Yesu niwayakira uzobona intsinzi mu buzima bwawe. Hanyuma ndashima ingene ikiganiro cyanyu gifasha beshi. Imana ibandanye kubahezagira ku bikorwa mukora. Ndase n'agakorasi gatoya ashobora gutera kavuga ngo yakoze imirimo ntari gukora, jewe umwana w'umuntu ntari gushobora. Yakoze imirimo ntari gukora, jewe umwana w'umuntu ntari gushobora. Ni ukuvuga wumvise nk'iryo jambo, Imana yakoze imirimo ni mu buryo bwinshi. Ishaka guha urubyaro, ishaka guha akazi, ishaka guha amashuri. Ni imirimo Imana yadukoreye. Ishaka kuba yaguhaye igikorwa runaka, urongora mu kazi k'ishirahamwe cyangwa ka leta cyangwa k'ishengero. Banza ubone ko hari ikintu gihambaye yakoze. Niwagenda mu bitaro kuraba abagwayi, uzobona ingene Imana ikora imirimo, uzobona ingene Imana ikora ibitangaza. Kuko hari abantu bibaza ngo mbega kugwara umuntu akamara umwaka ari ku gitanda birashoboka? Birashoboka. Ushaka kubibona genda mu bitaro usuhuza abagwayi, kuko twe dushimikira gukora ibikorwa. Niwakora ibikorwa by'Imana bituma nicyo kiganiro kirushiriza kuba cyiza mu Mana. Kuko niwagenda kugaburira umuntu w'umupagani ukamusengera ugasumugaburira, icyo kizotuma niyakira aza gusenga. Je kugira ngo nze gusenga ndaguha ntaye gatoya, nta mpaye ubutumwa. Je narigeze kupfungwa, ibyo sinabi nabikubwiye. Ndapfungwa kandi mu gihe kibi, igihe igihugu cyari mu ngorane, ariko Imana irashoboza sanga nakiriwe n'abandi bapfungwa
b'abakirizo maze gupfungwa hari muri beseri hama turakora umunyororo ta dosiyo dufise ariko kubw'ubuntu bw'Imana nkumbure sinari gutaha kuko peja yambwira neza twenda gushira ku Musaga muga kabura idosiyo kugira ngo ndongikeyo kubera nakiriwe nakoze b'Imana basenga nubwo hari mu gasho twarasenga gose kuw'Imana twarakaraba tukakoma amashi tugasenga iyo nibutse inyo Imana yangaburiye mu gasho ntagira umuntu numaza kundaba fashijwe n'abandi banyororo kandi Imana irampezagira by'ukuri babona kumenga ni kujya Yosefu yagize ikibazo mugabo agakundwa niko nandi nagize ikibazo muganda kundwa nabo sanze mu gasho aho gaso nagakoze amezi yaba abantu kurana atamuntu arakumburanisha atanu umuntu agemurira mbega wari umaze gukizwa aho sinari bwakizwe sinzi ko ndabyibutse nakizijwe kubera nyine ako kariro ngarutseko kuko nagiye gupfungwa ndenganijwe ntaca mbona n'abandi barenganywa ingene bangana burya gasho mwene data karimwo abafungiwe ukuri n'abafungiwe ubusa hamare muri gupfungirwa ubusa ntakwikiyigwa ingene Imana yadutabaye ndimo ndabona ingene abantu bazanywe b'ibisuma bakubiswe bavunitse bamwe tukabavura tukabakanda tugashusha amazi mu nkofero tukabakanda nukuri bya bintu bitebwoba inca nigira inama maze gufungurwa yo kurondera aho sengera nukuri nta bundi butumwa je narose iyo ntahe naronkeye mu gasho yo kufata neza ko nashikiye mu bakozi b'Imana niyo yatumye nakira agakiza amen kugira intahe ishobora gutuma abandi bakira agakiza mugenzi uri kuratwumviriza kandi naho woba uri mu magorwa urumva yuko Imana ishobora kuyagukuramwo icishije ku bakozi bayo mu masengesho nk'uko Pascal yabibonye none ga Pascal nk'umuntu uyu munsi yoba yumvise iyi ntahe akavuga ati je nande numva nifuza ko Yesu no mwakira kabagwanje wo mufasha gute Icyo namufasha erega guhitamo Yesu no guhitamo ubugingo iyo umaze kugira ubuntu kimwe ati je numva saka Yesu ubwa mbere ndamusaba ko atumbera hari urushengero runaka abona kugubaha kuko kurongorwa kwinjira mu rushengero ni ubuntu bw'Imana si igikorwa cy'umuntu kandi kwakira agakiza bijya si igikorwa cy'umuntu hama wowe nyene ubwire umwete kuko niwe wibaza ko uzobona ijuru kwera mugenzi wawe bizaba bikugora senga Imana gutahuze uyisabe kwereka inzira nyakuri ujana kuko uyu munsi ni wisinga abantu bamwe baza gukura mu nzira warimwo usanga urazimiye ariko twebwe turiko turakwifuriza mugenzi yuko utozimira utumbere urusengero aho hafi yawe ubona yuko kumbiramwo ijambo ry'Imana koko hanyuma nawe wakire Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe ariko tukiri hano hamwe wo bufashe iyo ngingo ugomba kurongorerwa aho kuye kuzotumbera ngo usenge Imana ubu nyene urashobora kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza wicishije bugufi watuye ibyaha byawe ngasaba Pascal akagusengera Mwami Yesu habwa icyubahiro turagucengurukiye kubw'ino ntahe n'aya majambo duhejeje kuvuga hari umuntu ahisemo akakanya kwakira izina ryawe Mwami Yesu muhezagire umwereke inzira y'ukuri y'ubugingo kugira ngo yitandukanye n'ibyisi agiranire amasezerano nawe ubugingo bwiwe gushika gupfa urakoze nubuherwe icyubahiro mu izina ryawe ryatuje twizeye amen ikiganiro cyacu kuno munsi tubigarukirije ngaha nagoma nkengurukire cyane umutumire wanje yafashije kukiremesha akabari Kicirwa Pascal nawe we mugenzi uri kuratwumviriza turakukengurukiye hamwe rero wowe ugomba kutubaza cyo kutwunganira ugomba gushinga intaye yuko Yesu yakubereye inyishu utwandikire cyangwa udutelefone wanditse ukoresha agasanduku ka posti 1140 i Bujumbura canke email twrburundi@gmail.com canke uturunyikira ubutumwa bugufi kuri telefone ngendanwa 79 884 286 canke 69 671 277 tukaba tuguhaye kaze mu masaha y'akazi ushobora gukoresha telefone yo mu biro na 22 24 26 57 canke nawe ukatugendera aho dusanzwe dukorera kwibarabara ryitiriwe Ubufaransa hafi y'ishengero Anglikane rizwi mu izina rya Cathedrale Sainte Trinité tukaba tuguhaye kaze Samuel Sabimbona mwari muteramanye nkabanda kwikebanuye ndakwifuriza umugoroba mwiza naho ubutaha mwami wacu Yesu Kristo akubera inyishu.
Ico cari ikiganiro c'urwaruka Yesu n'inyishu mushikirizwa n'ishirahamwe Transworld Radio mu Burundi. Niwaba nawe ugomba gushinga intahe ko Yesu yakubereye inyishu canke ugomba kutunganira, twandikira uti Yesu n'inyishu, agasanduku ka posti 1140 Bujumbura, canke udutera kamo kuri 24 26 57.